nk'ivyo bintu umviriza nk'ivyo bintu je iyo abimubwira Stony ko jewe ngenda kuryamana n'abandi bahungu hama nacaza kumbwira ko nanje Stony aryamana n'abandi bakobwa urumva vyoboneka kumekana nari kumva umenga nukuri mugabo yaje kumbwira ivya Stony acagenda no kuvuga ivyo wanje kandi atari byo. Sasa rero twe turashaka kumenya rero ninde muntu ari mukuri Benie ninde ari mukuri hagati y'abo babiri umuntu yacitinganiwe muri abo babiri For really manje gusaba imbabazi nta muntu mwacitinga undi. What the hell shaka umwana muko wowe ifata nka blague wow guys Ubundi Stony aragucitinga sana. Stony n'umwana akunda kurya abana sana. Stony nakandi gabeje namwe mu bakura heje tendinga ndare amanitse umwe mu kwica umunyagihugu none Stony acitinga gute hari ukuntu hari avuga amajambo ari romantike like ugasanga ariko arakwega abakobwa cyane hari n'abashobora guhura rimwe bakagenda baryamanye aho urumva nacitinga yigira kuri onze niho bitihuta ndavuga ko bisa nabyo gusa nyene je abo nyene ndisiho n'abakobwa batatu uri siri nabo ndisiyo ubwo busiriye bwe buri gute twovyemera gute kari ivyo mu gihe atana gafoto twiretse guys wowe wibuke yuko Cycy na Stony barubakanye right so mu gihe ubuje kubwira ikintu nk'icyo Cycy ni risk nini yuko bashobora kwahukana bivuye kuri icyo bavuze sivyo hamaka bari kwatubwira yuko uri seriye twovyizera gute rero Cycy ndaza arashobora kunyinzira ko n'umugenzi wanje cyane nta bintu nigera ndamubesha kenshi gusa niyo mpamvu ashobora kunyizera cyangwa uri mwo batatu wowe urumvugira gatatu muri abo basitena mu citingako uko kwizerana nako ni kubi like babigoye yuko umuntu ashobora kugira gusa sisarazi ko nawo muvanga nyene Yeah, what's up buddy, what's going on? Came with the pros right here man, like you know what I mean, mugajira abantu munzi nabi sana. Obo kuri nonjuru ngiyango ndakana keza sisi ni sa? Yani bo umeze neza cyane. Kwanza niyo mujere ukimanda babwira ikintu kimwe Cycy and checking on the phone avuga haki muri hehe avuga di home avuga rero wewe zana na kamera rero mvuga oh say yes yenzananye kamera namubaza ati none ibiki bishasha abambona ku ruhande rwa cyari mutse tumuramutse Cycy cyangwa wese ndekwe kumuramutse muramutse ça va ngo bigi farasa cyo no ndagerageza ariko cyane meze neza meze neza ndashima nyene namwe abita abantu amajeni twa Benie niyo mazina yanje alright sawa rero Benie Cycy none Benie cyangwa waje kumungabira guys ndumusingo Risingo amasingo ivyo kuri wimbwira uko kuri Imana ivyo avuga ukonye imbere ya kamera nyene ngo mungabira ivyo biravuga yes sorora amadago masorora oya sino sorora just wewe urabizi urishemeje wanje hari ibintu bimwe muvuga ati reka ndamu blessing you know shemeje wanje okay sasa rero Akimu reka ivyo turekane navyo yes sir let's go to the point sindamukugabira ndazi ko ufite twinshi atimanye imeri nimero so ikintu nyamukuru namuhamagariye Benie yarambwiye amagara Stony ari ndayambaya Stony agendana n'ubukobwa bwinshi Stony afise nk'abakobwa batatu azi bamaze kuryamana nawe mami urashobora kurengana sebo afise azi nk'abakobwa batatu vyo azi apana yabwiwe yizi wenyene okay aho bashaka batatu bamaze kuryamana na Stony rero nashaka abivuga imbere ya kamera bivuge kuko ndabigumenda jeje nyine ucimengana urusaku abivuge rero nkuko yabimbwiye okay abibwire n'abantu bumve byari Benie nivyo canke ndakubesheye ubundi Stony aragucitinga sana. Stony n'umwana akunda kurya abana sana Stony nakandi gabeje namwe mu bakura heje tendinga ndare amanitse umwe mu kwica umunyagihugu none Stony acitinga gute hari ukuntu hari avuga amajambo ari romantike like ugasanga ariko arakwega abakobwa cyane hari n'abashobora guhura rimwe bakagenda baryamanye
aho urumva nta kitinga yigira kuri 11 niho bitihuta Navuga ko bisa nabyo. Gusa nyene je abo nyene ndi sure n'abakobwa batatu. uri siri nabo Ya ndi sure. ubwo busiriye bwe buri gute twovyemera gute kari ivyo mu gihe atana gafoto twiretse guys wowe wibuke yuko Cycy na Stony barubakanye right so mu gihe ubuje kubwira ikintu nk'icyo Cycy ni risk nini yuko bashobora kwahukana bivuye kuri icyo bavuze sivyo hamaka bari kwatubwiye yuko uri seriye twovyizera gute rero Ya Cycy ndaza arashobora kunyinzira ko n'umugenzi wanje cyane. Nta bintu nigera ndamubesha kenshi gusa niyo mpamvu ashobora kunyizera. Canke nawe urimwo abo batatu wowe urumvugira gatatu muri abo basitene no mu cheating ako nuko kwizerana nako ni kubi Ya like babigoye yuko umuntu ashobora kugira gusa Cycy arazi ko namuvanga nyene. Twarakuranye n'umugenzi wanje ko nyene kandi cyane. Niyo mpamvu ntegereza kumurabirira umugabo we ariko araca nkamubwira ati si heza nyine heza wicunge. So Benie none bajya ko batatu wambwiye kuri siri n'abakobwa batatu wambwiye bahuriye he byagenze gute babikoze gute so nivyo shaka nyine ugaragaza imbere ya kamera. alright Nyene ukuntu biba byaragenze. Stone onwe Benie Abana sandosho inakuwa Umeze neza. yo bakunzwe ntigdri gutorera amezi neganezere neza icagara ngana kwanza ngana bamubone neza bamubone neza kwe inaonekana vizuri sababu hii ni kesi nzito sasa rero wa mukobwa wewe jewe samani kwanza mzize kuba nacherewa usore kwa kuba nacherewa wowe wambwiye ati Cycy yuko umwanya ambesha ngo agiye mu matournage ngo aba yagiye kuryamana n'abandi bahungu abandi bagabo kandi rero iyo nkuru yaranafashe ko twasite muri agerasi turagomorana turakubitana ibintu bigenda nabi cyane ariko icyarutse ambakiga n'icyayi twaje gusanga umuntu amwereje urusaku ari wa muntu nyene nanje yabaye urusaku nariza biri bishoboka gute wizavuga rero cyarwa none yani ibyo siseko nanyagiriza je ntavyo nzi nagize ndamwagiriza Cycy ntago abizi ariko biza umuntu umwe uyazi ivy'iwanje kandi azi n'ivya Cycy ariko jewe ntazi na Cycy atazi kuri we cyo tugasema Je rero nyene Benie yarambwira akibimbwira nyine ivyo vya Stony nabona kumenga nivyo arabizi neza navuga ati nukuri nyene aranyibira ibanga arambwira uko bimeze ako yagiye kunangaza igiye kumubwira Stony ngo jewe ngo nanje ngo njyamana n'abahungu ibiki ngo ndamesha nge matournage ngo sibange matournage unajua Cycy anakoka mubovu wa kuelewa man yani alinipiga kofu nakumbuka aliko fa nipige wakati yani yarari nkubise ndavuga none banda kunipiga na vasi ati ngo mwanamke jina ke Benie nakasema mbona Benie amendo mwanambia kama yani wewe usiga ugenda mu matournage ngo ugenda kujyamana n'abandi bahungu okay rero nari nameze nko vyemera ndavuga ati nyene Stony nyene ngira nivyo sasa rero cyagiye kunangaza Benie gute Benie jewe abaho okay none Benie urumva wabwiye Stony yuko Cycy agiye muri tournage ajyana ucyongera ubwira Cycy yuko kandi Stony amuca inyuma ku bakobwa batatu uri siri nawo ukuri nukuherero ivyo mvuze ko kuri Cycy nahumbye yuko atari ivyo na Cycy yambwira ngo ivyo wamuvuze ko ngo ntabwo ari ivyo basi tubwire rero ukuri nukuhe cyambwiye ngaho utaraza ati azi batatu buhakika ivyo nivyo yabwiye Cycy rega Cycy achazabinyagiririzako sasa rero tubwire Benie kugira ngo tumenye umuntu ari mukuri hagati ya je na Cycy ninda citinga uwundi kandi vuga niko kwanuze utabandi ko ndatwenga wanuze ukibaza ngo ndiko ndafina jewe ukuranyumva mwebwe yani abayembiri mubona imibano y'abantu yarakomeye mutazaba ibintu abantu bagiye bacamwo wowe bigaca bigufata umusegonda umwe just 1 second kugira ngo ubashe gutanya abantu si oya vraiment ni ndoko bitana vraiment ntabwo kubitana mugabo wowe Benie n'umugenzi wawe vraiment Benie nta bugenzi bwanje nawe sivyo ni gute ego nimba nyibere banga mugabo guca agenda kuvuga nanje ngo biki nibiki umviriza Cycy agenda kuryamana n'abandi yitwa ngo umugenzi sivyo en fait sivyo novuga ko ni nko kudomeka ikibiriti hagati yacu sivyo cyane gose
I mean Bas- like bas nki- Wawe nabwo ukura bitahura wivyo nk'ivyo bintu umviriza nk'ivyo bintu je iyo abimbwira iyo abimubwira Stony ko jewe ngenda kuryamana n'abandi bahungu hama nacaza kumbwira ko nanje Stony aryamana n'abandi bakobwa urumva vyoboneka kumvikana. nari kumva umenga nukuri mugabo yaje kumbwira ibya Stony acagenda no kuvuga ivyo wanje kandi atari byo. Sasa rero twe turashaka kumenya rero ninde muntu ari mukuri. Bene ninde ari mukuri hagati y'abo babiri umuntu yacitinga niwe muri abo babiri For real manje gusaba imbabazi nta muntu mwacitinga ubundi. what the hell Ushaka kumwana muko. Wowe kwifata nka blague. Wow. Guys, so why none Benie vraiment bigenda nkuko vraiment? Why did you? Sisera mwanzo kutaka kumbwira ati ngo tugenda ngo tudivorce. Na mpamvu yo kugira peti yangu. Uzi umwanzuro wo kugenda gusinya muri leta civile ku yani imbaraga vyadutwaye. Wowe ugaca wumva gusa ngo ngo Stony ngo kunuku ngo Cycy ukunuku ibintu twagwaniriye. Atani gihe giravamwo tuvuye mu bisanganya birahona n'ijya mumyi hama uzana ibindi biboro vy'ubuhimbiri. Stony nyene banyemera amafaranga. Inde Hari umugabo mu diaspora anyemera amafaranga ashaka Cycy. That is why nabikoze. Yaryoshe. Urumva gutema $2. Bashaka gutanga $2. Yeah. Byo utandukane na Cycy hanyuma Cycy agende kuri mu diaspora. None ujyana nanje umbwire ko Stony aryamana n'abandi bantu. Neze byari bivuye kuki? Byavuye kuki? Urumva Yani bakiniye umukini tugwane dutandukana uwo mu diaspora aronka haca. Aho mu diaspora aronka haca. Yari akwemeye $1 zinga. Yaranga. Yani $1,000. Igihumbi $1,000 n'igihumbi. Yani amamiliyoni 6 ubwo rero. Yari deal. Yego yari deal naje no bikora. Na ubikora. Ikibazo rero wowe wagiye kubikora ko ahantu hatariho. Nukuri iyo yari deal. Baje kuza kumenya exact rero je na Cycy ngo twagiye duca mu bingana gute. Kuko mube mutubona kuri social media ntago mutuzi mu buzima busanzwe ibibazo tugenda twihanganira navyo. Hama utuza ngo $1,000 mugenda utanye Stony na Cycy Kuri 6 million. Cycy. We, burya uzi Atubwira umudespora twabura. Twe turashaka FB yose ngo dina amazi yo tureba. Yitwa Kabir. Kabir, Mukongomani. N'umukongomani. Kabir. Aba muri Canada muri uretse gato kwanza. Cycy, reka kwandika amenyo nawe. Bino biri serie kwanza. Uyo Kabir yaramaze kwandikira. None ni gute yoba ari crush gushikiyo hose kubyo yogerageza gukina imikino nk'iyi atari kwandikira n'umunsi n'umwe. Usa Cycy afise ukuntu akiandikana na watu sona timeri anamwandiki arashavuta conversation bagashaka kwa nasikie ndamukekera musaza wa bone bisigura iki abantu yani Emery barakumvaje yani call ama call abantu bose aganira nabo message abantu bose baganira nabo yani umunsi uheze acafuta. That's not fun. Atafuta. Shemura snitching. Kunda rero reka kwandika amenyo. Shemura ora snitching nukuri rero. Cycy ura snitching. Why nunu ndakwandika amenyo. Jewe niko umviriza rero desinzi nisanga naje nabifuza. Oya, that's not fine. Umviriza akiyumviriza sivyo. Jewe nubwo aba ari umukobwa tuganire mashari bite sava bameze neza ego. Hari igihe nisanga nyene nabifuze n'iryo zina giwe nafuze sivyo. Mimi na call. Tuvuganye nyage ngenda muri koro nkabona umenga ni byinshi cyafuta byose. Stony. Sasa rero muko kugira ngo rero wowe atazogira n'undi mukobwa zo kwaduka sivye unaona guchini huko. Oyo devu kuya kwanza hapa na wewe. Kuya hapa. Kuya hapa man, kuya kwanza hapa. Angaza kule chini. Ngo werekane kinogo. Kuya oneshe huko chini. Cha mita 200. Onesha huko chini. Stony agomba yitira umuntu hariya. Oya Stony you ain't gonna do nothing. Yani ngaya rero ona maana ngasha kamera kwangu. Twomera jipendaga ni bakena jiona. Rero abantu mwese muba mukeka yuko mugomba gutanya ibintu mutazi kungene vyahoye. Ibinya bibabera isomo. Sasa rero be nawo nimbo umukabi atarigira kwandikira. Ndashaka umufata ukuguru kumwe n'ukuboko kumwe agifata ukundi tumutera kinyamakere rujya mukobwa ari indane. Kandi uvyanse
Ica ntangura gukeka yuko ivyo avuga sometimes ari ukuri kubera ko arafuta ama message wosanga bavugana kabifuta ko nta kuntu umuntu yotawuse amafaranga uko kuntu atakira kimwe wosanga namubwiye ati wosanga sister yani Cycy yani amukunda Stony canke Stony amukunda Cycy sasa rero ikintu gihari yawe bombe akabamubwiye ati nyene si kibazo cyo bari Stony tubaze ko atumukure mu nzira bagaca babikirana n'uyu mukobwa no bimenye nazo nyene gute ubwo rero kugira ngo making show nyene rero yuko we n'uyu mukobwa batabiri kumwe oyo tunambana mguu hapa na mimi naombana wengine mguu tunamutari hasi ikiza twamenye umviriza kuri ikiza ukuri kwamenyekanye right ico nejo azovuka abandi tuko tuzoguma mu kibazo iki kintu kibaye erega nyine abantu baguma bavuga urabona nubwo vyoba nyeru natarianye n'ubu bizovugwa nibace bareka kuvuga ngo nikubera ngo babonye yatsiwe yabaye ngahanye sawa bazofuma bavuga ariko nibakwegera kubya ati Stony uko cyane nibanyegere ngo bavuga ati ngo Stony uko Stony stop bro stop Shangana kuri Stony shagaonye kura tu ubaza ko ari black ubaza ko ari black ubaza ko ari black no please shangana kutira no masiara stop so niggas niggas very somo Izo bintu kandi mani ibi yani kilo kibazo yakunda kuba ku bantu benshi sana. Unakutana tu umuntu araje arakubwira ati ngo naka yakoze ibi nibi nawe ugacugenda ngaho ngo wosanga ari ivyo ugasanga umubano mu mara yafi naka nka 10 mugiye kuca kubera amajambo bakubwiye yani minota 5 nimba nawe urimo mu bahimbiri nk'abonye nawe uri umuhimbiri swete Semuno we no wo nyine uzurafuta message kuberi wewe no nanga kari bibazo none Ega she mu West Stony wewe urabona Stony ko ari murakundanye niba muzurige rukundo rwo muri Titanic Titanic Cycy na Stony nigo bafitaniye Mugabo message n'ibindi rega jewe sindaba ngo ni message z'abakobwa cyangwa iz'abahungu byose ndafuta irumva byose ufutana kugira ufute ubushayidi that's the means you know rero gufata message z'ibyiza ano ni bintu sinavuga ko ari ibintu byo kubiramba ko unye ni bintu jewe nyene muri jewe novuga ko bindimo kuko message kanshi nisanga nazifuza all right nukuri guys je ndabakunda cyane I came to press for here irizo abakobwa rero kandi z'abakobwa gusa n'abahungu bameze kurabitsa bateranye bashiri n'abashiri nimo bareke utafise umusheri tekereza n'abandi turabayeho love you so much I came to press for here peace